Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 18 ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Niba utarakanda kuri subscribe bikore rwose, wibuke gukanda kuri like ndetse usangiza abandi ibiganiro byacu. Muri aya makuru yacu turababwira ko M23 imaze gutanga nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bari mu gisagara cya UVIRA. M23 imaze gutanga nyirantarengwa y'amasaha 72 kuri bano basirikare ngo babe bamaze kuva mu mujyi wa UVIRA. Nibitagenda gutyo M23 iratangiza ibitero karundura bigamije kubohora abaturage ndetse no kubakingira ibyago barimo gutezwa na FARDC n'abarundi. Ibyiyi iritimatumu ya M23 turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko indege z'igisirikare cy'u Burundi zirimo kugwa ku kibuga cy'indege cya Shabunda muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'aho abarwanyi ba M23 basohoye itangazo bavuga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kwirundanya mu gace ka Shabunda bakahava berekeza mu bice bitandukanye, aho ngo bafite umugambi wo kwisubiza ibice byose M23 yigaruriye. Kuri ubu ngubu amakuru dufite aremeza ko kuva mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 indege zigera kuri 3 z'igisirikare cy'u Burundi zerekeje mu gace ka Shabunda. Izi ndege zaguye ku kibuga cy'indege cya Shabunda ndetse amakuru arimo kutugeraho aravuga yuko abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja kandi biteguye gufatanya na FARDC maze ngo bakisubiza ibice byose M23 yafashe. Hari amakuru avuga yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC barimo gutegura ibitero simusiga bigomba kwigarurira umujyi wa Bukavu ndetse ngo bakisubiza n'umujyi wa Goma. Kuri ubu ngubu ibi bice byose birimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Aya makuru rero nayo turayagaruka ko idonido. Muri aya makuru yacu kandi turababwira ko intambara zirimo kubera mu buseruko bwa Kongo zatangiye kugira ingaruka zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi ubwoba ni bwose. Biragaragara yuko abasirikare b'u Burundi barimo kwitegura intambara kandi baryamiye amajanja. Amakuru twamenye nuko abarongoye igisirikare cy'u Burundi babwiye abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuba bari standby class 1. Ni ukuvuga yuko bagomba guhora biteguye yuko umunota ku wundi isasu rishobora kuvuga mu gihugu cy'u Burundi. Babashyize kuri standby class 1. Ibingibi bivuze ko ari ikigero cya nyuma abasirikare bagomba kuba baryamiyeho amajanja kubera ko umutekano utizewe neza mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko amakamyo menshi atwaye abasirikare b'u Burundi yagaragaye arimo kubatunda aberekeza mu gace ka Gatumba kegeranye cyane n'urubibe rwa Kongo. Amakuru kandi arimo kutugeraho aremeza ko abasirikare b'u Burundi bashinze ibitwaro biremereye cyane ku mupaka w'u Burundi na Kongo. Hari amakuru avuga yuko M23 ishobora kwigarurira umujyi wa UVIRA ndetse ngo mu gihe baba bafashe uyu mujyi nta kabuza abasirikare b'u Burundi nabo ngo bagomba kubuza M23 gukomeza ibitero byayo yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Gusa ku rundi ruhande biramenyeshwa abasirikare b'u Burundi ko ngo bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza M23 kwigarurira uyu mujyi. Ibyaba basirikare b'u Burundi barimo kwirunda ku mupaka w'u Burundi na Kongo nabyo turaza kubigaruka ko idonido muri aya makuru yacu. Niba utarakanda kuri subscribe rero ndagusabye ngo ubikore
kanda kuri like kandi usangize abandi ibiganiro byacu. Sangwa kaze rero muri aya makuru yacu idonido. Nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda kandi mukurikirana ibiganiro bya Iyakure TV. Mbere yo gutangira aya makuru ndagira ngo mbagezeho itangazo ryihutirwa cyane. Iyakure TV iramenyesha abanywanyi bayo bose ko ifite ingorane zikomeye. Dukeneye inkunga yanyu. Uwashaka kudutera inkunga cyangwa kutuvugisha yatwandikira cyangwa akaduhamagara kuri nimero ya telefone iri muri description kuri iki kiganiro cyangwa se muri komanteri. Reka rero tugaruke ku makuru akomakomeye arimo kuvugwa mu karere k'ibiyaga binini. Nkuko nari nabibabwiye mu mpfunyapfunyo, inkuru ikomeye cyane nuko abarwanyi ba M23 bamaze gutanga ultimatum ku gisirikare cy'u Burundi na FARDC. Abarwanyi ba M23 bamaze kuvuga yuko abasirikare b'u Burundi na FARDC bagomba kuva mu mujyi wa Uvira mu gihe kitarenze amasaha 72. Nibitagenda gutyo abarwanyi ba M23 ngo baratangiza ibitero karundura bigamije kurengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Abarwanyi ba M23 batanze iyi nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ndetse n'abasirikare ba FARDC nyuma gato yaho M23 yari yasohoye itangazo ivuga yuko abasirikare b'u Burundi ndetse na FARDC bamaze iminsi bagaba ibitero ku birindiro by'igisirikare cya M23. M23 rero ikaba yateguje yuko iryamiye amajanja kandi yiteguye guhagarika ibitero byose bya FARDC aho birimo guturuka. Uko bigaragara rero imirwano ikomeye cyane igiye kubera mu buseruko bwa Kongo. Ibiganiro byaberaga i Doha muri Katari, amakuru atugeraho aremeza yuko birimo kugonga urukuta. M23 na FARDC kumvikana byananiranye. Amakuru akemeza yuko ubungubu imbaraga z'imbunda arizo zigiye gukemura ibibazo mu buseruko bwa Kongo. Abahinga mu bya politike baravuga yuko ubungubu noneho M23 na FARDC bagiye kwesurana mu buryo bwa nyabwo. Ubungubu nibwo intambara ikomeye igiye gutangira mu buseruko bwa Kongo. Iby'ibiganiro byananiranye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje gushyiraho igitutu kugira ngo impande zirimo kuganira zibe zasinya amasezerano, ariko ubutegetsi bwa Kongo na M23 buri ruhande rwahejeje inguni. Kumvikana byananiranye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagerageje kubasinyisha ku nguvu, ariko amakuru dufite aremeza yuko leta ya Kongo na M23 nabo rwose batarimo kubikozwa. Nta kindi kigiye kuba rero usibye intambara ikomeye, maze bagahangana bakarasana mu buryo bwa nyabwo, maze utsinze undi akaba ari we wegukana ubugenzuzi bw'ibice bikomeye mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu munsi rero wabaye umunsi ukomeye cyane ku barwanyi ba M23 kuko barimo gukora ibikorwa bikomeye byerekana yuko baryamiye amajanja kandi biteguye kujya mu ntambara na FARDC. M23 yatanze nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi mu gace ka Uvira. Bano basirikare b'u Burundi bararenga ibihumbi 10 bari muri Uvira, ndetse hari n'ibindi bihumbi byinshi by'abasirikare ba Kongo bari mu gace ka Uvira. Muri Uvira kandi harimo abacancuro benshi. Uyu mujyi wa Uvira uherereye ku nkengero z'igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko buzarwana umuhenerezo bukabuza M23 gufata umujyi wa Uvira, kubera ko ngo Uvira niramuka ifashwe na zino nyeshyamba nta kabuza ngo umutekano w'igisagara cya Bujumbura nawo uzaba uri mu kaga gakomeye. Mu gihe rero M23 yatanze nyirantarengwa ku basirikare b'u Burundi ndetse ikongera gutanga gasopo ya nyuma ku gisirikare cy'u Burundi, ubungubu ahubwo abarundi benshi barimo kwiyongera ku rubuga rw'intambara. Ibyo M23 yasabye biragaragara neza ko abarundi batazabyubahiriza.
M23 mu itangazo yari yasohoye yavuze ko abarundi bakomeje gukora amakosa akomeye birengagije amasomo babonye muri kahise. Abarundi ngo bohereje ibatayo y'abasirikare barenga 520 mu gace ka Shabunda. Bano rero ngo nabagiye gufatanya na FARDC ndetse n'abacancuro ba Kongo kugira ngo bagabe ibitero ku nyeshyamba za M23. Amakuru twamenye nuko mu gatondo k'irigenekerezo rya 18 indege zigera kuri 3 z'igisirikare cy'u Burundi zahagurutse ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura maze zikerekeza mu gace ka Shabunda. Amakuru akavuga yuko imwe mu ndege yari itwaye ibikoresho bya gisirikare ndetse iyindi ndege ikaba yari irimo inzobere mu bya gisirikare. Amakuru aremeza ko igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya Kongo barimo gutegura intambara ikomeye cyane, ndetse kuba indege z'u Burundi zirimo kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo birerekana ko ibintu bigeze iwandabaga. Intambara irimo gututumba kandi noneho ngo hagiye kuba intambara y'injyana muntu. Hagiye kuba intambara ikomeye hagati ya M23 abarundi ndetse na FARDC. Ngo nta kabuza urunguru n'urugamba rwa nyuma aho M23 igomba kurwanira ukubaho kwayo. Abasirikare benshi b'u Burundi baryamiye amajanja. FARDC yamaze gutegura intwaro nyinshi. FARDC yakoze ku bacancuro. FARDC yamanuye abasirikare barenga 60,000 bamaze kugera muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane mu bice bya UVIRA, abandi bari muri Karemi, abandi bari Kisangani. Aba bose rero biteguye kujya ku rugamba maze bagahangana n'intare za Sarambwe. Umumenyesha makuru wacu Iridefonse Habyarimana ari mu Burundi aravuga yuko indege z'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'indege z'igisirikare cya Kongo kugeza ubu ngubu zirimo gucicikana mu kirere. Izi ndege zimwe zirava muri Kongo izindi zikava mu Burundi. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 17 hari indege ebyiri z'igisirikare cya Kongo zaguye ku kibuga cy'indege i Bujumbura. Ibi byose rero bikomeje gutera ikikango ndetse birerekana yuko u Burundi na Kongo bari mu myiteguro ya nyuma y'urugamba. Mu gihe rero intambara irimo gututumba mu buseruko bwa Kongo ndetse impande zombi zihanganye zikaba zivuga yuko zigiye gukozanyaho, abasirikare b'u Burundi nabo bamaze kubwirwa yuko bagomba kuryamira amajanja. Mu gihugu cy'u Burundi ubwoba bw'intambara bwiyongereye. General Prime Niyongabo yamaze guteguza abasirikare b'u Burundi ko bagomba kuryamira amajanja. Bashyizwe kuri standby class 1. Ni ukuvuga yuko babwiwe yuko bagomba kuryamira amajanja kuri dogere ya nyuma kubera ko umunota ku wundi bashobora kwinjira mu ntambara ikomeye. Amakuru dufite aremeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze gusatira imbibe z'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gace ka Gatumba amakamyo atwaye abasirikare benshi b'u Burundi yagaragaye arimo kubapakurura ndetse bafite intwaro zikomeye. Hari amakuru avuga yuko abasirikare benshi bamaze kugera mu Gatumba kandi ko bahagwe misiyo ikomeye yo gutangira umuntu wese wagaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ku mipaka y'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igisirikare cy'u Burundi cyahashinze ibitwaro biremereye cyane. Iminwa yabyo irimo kureba mu gisagara cya UVIRA. Hari ubwoba ko ngo M23 yafata igisagara cya UVIRA maze ngo ikongera ikagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru dufite kandi aremeza yuko abasirikare b'u Burundi babwiwe yuko bagomba gukora ibishoboka byose bakabuza M23 kwigarurira igisagara cya UVIRA. Gusa izi nyeshyamba nazo zamaramaje kuko mu matangazo zirimo gusohora ziravuga yuko zigiye kwigarurira umujyi wa UVIRA maze zikarengera abasivile barimo kugirirwa nabi na FARDC, abazarendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi muri kariya gace. Amakuru yizewe arimo kutugeraho kandi aremeza ko mu kibaya cya Rusizi harimo kugaragara abasirikare benshi b'igisirikare cy'u Burundi. Muri kiriya kibaya cya Rusizi harimo kugaragaramo intwaro ziremereye.
Ibingibi kandi byari byanavuzwe n'abarwanyi ba M23 mu itangazo basohoye, aho bavugaga yuko abasirikare b'u Burundi barimo kurundanya ibitwaro mu kibaya cya Rusizi. Ibintu ntabwo byoroshye rero, biribonekeza ko intambara ikomeye igiye kwaduka mu karere k'ibiyaga binini, ndetse impande zose zikaba ziryambiye amajanja. Ivumbi rigiye gutumuka, bagiye kurasana mu buryo bwa nyabwo. M23 bishobora kurangira yigaruriye umujyi wa Uvira, mu gihe FARDC nayo ivuga yuko igomba kwisubiza Bukavu ndetse n'umujyi wa Goma.